Umwami Yesu ahimbazwe. Amen. Mwese umugisha mwinshi. Amen. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze twishimire mu maboko y'Imana isumba byose tuti mu bucuti buva mu ijuru nisunze. Kubwo kwizera nguwe neza. Imana ishimwe ntambara ibibazo tuguwe neza twisunza amaboko ahoraho. Yose inshuti nziza cyane umukiza Yesu niwe aruta inshuti zose zo mu isi. Imana ishimwe.
dusome mu izina rya Yesu Kristo. Matthieu chapitre 10 verset 1, dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Matayo igice cya 10 umurongo wa mbere turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ahamagara abigishwa biwe 12 abaha ububasha ku mpemu zihumanye nubwo kuzisenda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amen. Dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane rwose kuko kwa burejo abantu bawe barabahamagaye ubushobozi bwo gusenda impemu zose nubwo bwose bwo kumugwanizi ubaha intsinzi no gusendera abarwayi bagakira. Ibyo byose wabikoreye abantu nkatwe, kandi natwe icyo wabahamagaje nicyo waduhamagaje. Ijwi ryawe wumvise n'iryo twumvise, natwe waduhaye nk'ibyo wabahaye. Ibyo muzosaba byose mwizeye muzobona bikorera. Turagushimiye natwe mwami waduhaye ubushobozi bwo gusenda impemu zose no ku madayimoni yose bwa sikoropiyo bwose waduhaye kunesha. Warakoze guhakikisha. Turagushimiye kandi tuzanye kutwongera amavuta kugira ngo dukomere mu rugendo, tuzanye kutwongera kubishurira no kutwigisha ibyo batugeneye muri ino minsi yacu gukiza. Byugururire abana bawe bahezagire bose, wamugisha uko bateranire nawe, abagowe nawe kugubwa neza, abarushe baruhure, abarwayi indwara z'umubiri bakize, abazima bazimurure, abadatahura batahuze twongere ubwenge butawe byanditswe. Turinde kurambirwa n'igihagararo cyiza mu ngoro yawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana imugisha mubyangire. Imana irakoze ntihabwe icyubahiro. Dushimiye umwami wacu Yesu Kristo yaduhamagaye natwe, ataduhamagariye ubusa, ariko hari ibyo yari yadusezeraniye. Hari umugabane portion, hari umugabane w'ibyanditswe twaragenewe, Imana yategerezwa kuzodushitsako. Cyo gituma amajambo yo muri Petero wa kabiri gice cya mbere umurongo wa 19 avuga ngo turafise ijambo ryahanuwe. Amen. Imana ishimwe. Bibiri ivuga ngo byarakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishyirako umutima, mushika ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Amen. Turahiriwe. Amen. Ko dufite ijambo ry'ubuhanuzi, la parole de la prophétie. Imana ishimwe. Imana yaturungikiye mu minsi yacu. Amen. Natwe tumenya ko turi abana bisezerano nk'uko Isaka yari. Niko byanditswe mu Bagalati igice cya 4 umurongo wa 28 ngo bakundwa namwe muri abana bisezerano nk'uko Isaka yari. Imana ishimwe ko yari yaratuvuze muri Maraki. Imana yari yaratuvuze muri Maraki. Imana ishimwe ntihabwe icyubahiro. Yari yaratuvuze muri Maraki ngo nzobarungikira mwebwe, nzobarungikira Eliya. Uwo munsi wambaye kandi ubwoba utarashika azoza ari gisanganya, ahuze imitima y'abase n'iy'abana, afate n'imitima y'abana ayisubize ku y'abase. Abo bana ni twebwe yasubije ku rufatiro rw'intumwa n'abavugishwa n'Imana isumba byose, kugira ngo natwe twizere Imana bari bizeye, twizere uko bari bizeye, tuhabwe mwemu w'isezerano nk'uwo ahawe. Imana ishimwe. Nishimwe rwose. Amen. Ni abana b'isezerano bahabwa ijambo ry'isezerano bagasukwako mwemu yasezerano. Turabona bisezerano. Imana ishimwe. Turabona bisezerano niko kuvuga yuko abavutse mu buryo bw'umubiri bose batari abana ba Aburahamu, ariko abaharurwa ko ari abana biwe n'abana b'isezerano bonyine. Natwe turi abana b'isezerano kuko twe twarasezerano n'Imana isumba byose. C'est notre fierté. C'est ibyishimo byacu nuko turi abana b'isezerano. Imana yaratuvuze. Amen. Nzobarungikira mwebwe, nzobarungikira Eliya. Je vous enverrai Élie le prophète. Nzobarungikira Eliya. Amen. Imana ishimwe. Azoza koko aroranye
byose neza. Amen. Imana yarakoze cyane, ishimwe. Umwami nashimwe. Yavuye mu ijuru aje kudukiza kuko yarazi ko turabiwe. Atanga ubugingo bwiwe, yasheshe amaraso yiwe ku bwacu, kandi nuko yarazi yuko ahafise mu isi ahafise umugabane. Nashimwe cyane. Yarazi ko mu isi ahafise abantu, ahafise uruvyaro. Imana ihimbaza. Yarazi ko ahafise abatoranijwe, aje gucungura, aje gukiza ibyaha, aje gukiza indwara, aje gukiza intambara zose. Nous sommes sous la protection divine. Turi munsi y'uburinzi bw'Imana isumba byose. Bituma atabwoba dufise. Ibyo byose byacu, programme yacu, gahunda yacu yose iri mu maboko y'Imana isumba byose. Mwami atubereye maso. Mushika naho amajambo Imana yashize muri Bibiliya yavuga ku Bisirayeli, natwe twemeza ko ari yacu ngo uzobakorako azobakoze mu mbone z'ijisho ry'Imana isumba byose. Turaremye, turatekanye, kuko tuzi ko amazina yacu yanditswe mw'ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi. Amen. Personne ne peut effacer. Amen. Nimushimire Imana isumba byose. Tugayo ati mware Veranka naka narinde gufuta aba kuko tutumvikana tutahuje abanenje kubafuta muriramo naba. Imana yatwandikije irangi Imana akoresheje n'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Kitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama avant la fondation du monde. Alléluia. Imana nimugire ubwoba, ntagire uwo mwanka, ntagire uwo mwiyumvira nabi, ntimutinya umuntu. Mbega siko Bibiliya ivuga? Niko Bibiliya ivuga muri Luka. Aya majambo yo muri Luka igice cya 12 ni meza cyane, n'ay'ukuri. Ntimutinya umuntu, inyuma atakindi kintu na kimwe ashoboye, ntimutinye. Ne crains pas. Imana ishimwe cyane. Voilà. Bible dit que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 12. Bible vous est à madame meza cyane ngo de verset 29. Kandi nimukitwararike ibyo murya n'ibyo munywa, ntimukiganyire kuko ibyo byose abanyamahanga bo mu isi ari byo bitwararika, ariko so arazi itse ikomeye, arabizi. Amen. Ariko so, amen. Arabizi. C'est vrai. Imana ishimwe. Arazi ko mutemivyo. Kanteye. Ariko mwitwararike ubwami bwiwe. Niho ivyo muzovyongerwa. Yemwe mwabusho buto, nimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Amen. Imana ishimwe. Nimutinye mwabusho buto. Kuko si vyakora ku gahato. Oyaye, il veut. Ashaka. Biramunezereza kuduha ubwami. Kuko bimuhimbara kuduha ubwami. Imana ihabwa icyubahiro, birayihimbara. Imana iranezerwa tunezerwa. Iranezerwa dukize ibyaha, iranezerwa dukize indwara. Imana ishimwe. Que Dieu vous bénisse. Umwami wacu nahimbazwe, ashimwe rwose ubuntu butazishira. Jean chapitre 10. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, umwami wacu yavuze n'amajambo meza, icyo abera bose tukayatwara mu mutima tuyanezererewe, kuko birakwiriye ko tuyatwara. Jean Evangeliste Jean chapitre 10. Oh, Imana ishimwe. Oh, umviriza verset 22. Maze haza iminsi mikuru, Jean 10:22. Haza iminsi mikuru yo kwibuka uguhumanurwa k'urusengero i Yerusalemu. Hari mu rushana, Yesu agenda mu rusengero mu ibaraza rya Salomo. Abayuda baramukikiza, baramubaza bati, uzogeza ryari gutera imitima yacu kujuragira? Asanga muri Kristo bidufobore. Yesu arabishura ati, narababwiye ariko nimwizera ibikorwa nkora mu izina rya Data, nivyo binshingira intahe. Amen. Voilà, Imana ishimwe. 26. Ariko nimwizera kuko mutarabo mu ntama zanje. 27. Ababaye intama
bumva ijwi ryanje nanje ndabazi nabo barankurikira. Amen. Mwamashimwe. Premièrement, il faut que abantu bamenya ko nous sommes des brebis. Turi ntama. Kandi rero ndababwiza ukuri, intama ntizibaho zidafise umwungere. Bisaba intama ahantu hose zicungwe n'umwungere, zifitiye confiance umwungere gusa. Natwe umwungere dufise muramuzi. Il est vivant. Atuja imbere tukamukurikira, ni muzima, ni Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turamufise umwungere w'ubugingo bwacu, nahimbaza. Abisebwa ko kwegereje ngo n'umwungere w'ubugingo bwacu. Amen. Nashimwe. Ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanjye ndabazi nabo barankurikira. Kandi nanjye mbaha ubugingo budashira, ntaho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira. Barishimwe. Arahiriwe abemeye kuba intama z'umwami wacu Yesu Kristo. Arahiriwe intama z'umwami zirahiriwe. Bibivuze ngo aba ubugingo budashira kandi nta kizobakomanga gushitsa ibihe bidashira. Irero love. Nashimwe. Nashimwe umwami wacu. Kandi nanjye mbaha ubugingo budashira. Verse 28. Ntaho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira. Kandi ntaho ushobora kubanshikura mu kuboko kwanjye. Nta n'umwe. C'est impossible. Kandi nari byiza. Murahirwe mwebwe mwakira ijambo ry'Imana ribafatanya n'umwami wacu Yesu Kristo. Ntawe ukibatandukanije navyo, ntawe ukibishoboye. Impossible. Nashimwe. Nahimbaza umwami Yesu. Verse 29. Data yabampaye niwe aruta bose. Uzoza rero gusumba data hanyuma heze atudurumbanye. Uwo muntu asumba data araza bishobora. Nawe uriho. Data yabampaye niwe asumba bose. Amen. Kandi bafise mu biganza ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwa data. Jewe na data turi umwe. Mwana yimbazwe. Turahiriwe ko turi mu maboko ya Yesu Kristo umwami wacu. Imana ishimwe. Bashe kubwira abatoranijwe mwese yuko tutari shengero abantu bazoza kuvuga ngo twebwe twabatanguje. Nituri shengero hari abantu b'abakuru bavuye mu bihugu bikomeye cyangwa mu mico ikomeye bazavuza kuvuga ngo twebwe twabahaye agakiza. Oya, ntabwo uzaza kuvuga ngo twebwe twababujije kuzimira. Oya, ntabwo uzaza kuvuga ngo twebwe twabazimuruye. Oya, ntabwo uriho. Twebwe turazi ngo amajambo y'Imana naya handitse muri Jean 6 verset 45 hati yamara ico gihe bose bazoba bigishijwe n'Imana. Ntabwo ari hano kuko ateretswe nanje cyangwa ateretswe n'umuntu akomeye cyangwa ateretswe n'umwigisha habaye. Duteretswe hano na Mbebuye. Turi igikorwa cya Mbebuyera. Tuzigamwa na Mbebuyera. Turakigwa na Mbebuyera. Mbere Bibiliya ivuga ngo amen. Ishengero ryanje. Apana rya Jerome. Apana rya Kanaka. Apana rya Revera. Sini rya Branham. Sini rya Frère. Ishengero rya Yesu Kristo. Ishengero ryanje. Nzoryubaka. Aleluya. Kuri urwo rufatiro kandi amarembo y'ikuzimu. Abadayimoni bose bari bazukurutse ku munsi wo kubamba umwami wacu Yesu Kristo. Ariko gahunda y'ibyanditswe yarashitse. Umwami nahimbaza. Nashimwe. Haleluya. Babwije kuri Frère. I Yerusalemu hamaze guhiga gufutwa n'intambara inshuro 30. Kiriya gisagara 30 fois bafuta Yerusalemu bati kive abansi batera bambaye isaba titisi n'abandi batari bamwe inshuro 30. Ariko aya majambo nayo kuri byanditse muri Zekariya ngo Yerusalemu rizobibuye mu minsi y'iherezo. Yerusalemu rizobibuye riremera amahanga. Y'abantu bari mu kuri nibo baterwa. Abantu bose iyo ubonye Yerusalemu ari gisagara cy'Imana nico giterwa. Bujumbura nawe uzoza kwirondera. Gitega nawe uzoza kwishaka. Kose nta
ishaka kandi iyo bakwira bose bakoraniye. Mais comme c'est une ville de Dieu, la ville promise, bategeza kuyataka. Cyo bituma b'Imana bose yatoranije. Bible ivuga ngo ugomba kwizera kuri wese azokwanyu. Mais s'il vous plaît frère, ce n'est pas pour rien. Si kuri gusa batugwana nuko Imana ishaka kwiherezo kwerekana ko ijambo ryayo ari ukuri. Ngo tuzoshingira intare byanditswe kuri Yerusalemu, izoshingira intare no kuri twebwe izoshingira intare. Tuzoza turwana le Seigneur va témoigner que sa parole est la vérité. Alléluia. Jambo kibazo rishingira intare ari ukuri atuhagarije tuneshe. Turi inkumi itunganye. Une épouse élue du Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Nashimwe umwami wawe. S'il vous plaît, nimwagarire umutima ibigeragezo muri byavuze ngo nimwagaragazwa naho bizoba ivyo nirungikiye mugira ngo mageze maze Imana izobishatse gushinga intahe ko mwebwe mwakiriye ukuri. Nimwaca mu mazi ntazobarengera, nimwaca mu muriro ntazobaturira, ariko Imana izokwerekana ko ari Imana bwite. Twese hamwe turirebutse imbere yayo iduhanagura amosozi twarize, idukure ko ubutame twagize, amajoro twaraye, la souffrance que nous avons endurée. Dieu va nous qu'il soit loué. Amen. Bazotwama tubakunde, bazotuvuma tubaheza, bazotugirira nabi tubagirire neza, parce que nous avons l'esprit de Christ. Dufise mpemu wa Kristo, dufise mpemu wa Kristo. Waragiye imbere ngo amucakire abari bamunikura sawa sawa. Petero yarasivye mu cugutwe. Seigneur ati oya subiza inkota mu bwubati, afata kwa gutwe agusubiza. Wari yibaye imbanza guseruka yini yahatari ati jereka ndamufata je ntashaka. Petero ati Seigneur ati no kuko iciyo murabizi ngene vyanditswe. Seigneur amusubiza ku gutwe. Maze frère bien-aimé, ese choma abafrère mwese mukavyumva mu mutima nkuko ndavyumva. Kwihereza umwami wacu ati nasivye byinshi rero kuko turindembiye kwashika. Ati kwihereza ati data nubaharire. Ko tazi ntibazi ivyo bakora. Merci frère, ntibazi ivyo bakora, baba barire ko ntibazi ivyo bakora. Mbese mwe muriteguye kuba nka hamwe ndatahereza ntiyacisha ngo jeko namenye message ngo shikumpli natahuye abandi ntibavyumvise. No, yavuze ngo Seigneur ndagusavye mweke uyu mugabo gehazi nawe atumva ivyo turimo, mweke nawe ingabo zidukikije uko zingana. Yavuze ngo ndabimunyegereza ngo nivyandejeje. No, Seigneur nawe mweke mubasengere ababahariza ababa prier mubasengere mubasabire muti Seigneur ndashaka ko nabo babona ivyo nanje nabonye, batahure ivyo nanje natahuye, buzura urukundo ngo nanje wampaye, bagira amahoro mu mutima nkayo nanje wampaye, bagira umunezero nk'uwo wampaye. Imana ishimwe maze ico wahoreye nabo ukibashitse. Que Dieu vous bénisse. Umwanda babwije ukuri. Mbabarenda babwira uwo munsi kameme uniforme. Haje umugabo umwe aje kwicara Mutoni wagenda hayi njyari mukuru witwa Obed, hanyuma aje kumwica aramwica ko karaheza ngenda hayi arabibona ko vyagenze. Babwije ukuri uriya musirikare akomeye yaramwishe. Hanyuma kera iryo banga ngenda yararinumye gushika igihe umusoda nawe yapfuye. Hanyuma apfuye rero aravuga ati uriya mugabo yapfuye niwe yishe mwene wacu. Ese cyo mu frère nabo bakamera nka frère ndaha kuko arangene Yesu Kristo mwami wacu yinumiye ati mumushaka kwiki muri ndingo muza kubona isaha igeze apara kuza muravuga abantu intege nke zabo. Twebwe kanwa kacu sawa kuvuga intege nke z'abantu, akanwa kacu sawa kuvuga ibibi abantu batugiye, akanwa kacu sawa guhekenya amenyo oya, akanwa kacu nako guhimbaza umwami wacu Yesu Kristo. Seigneur yaranumye gushikaho bamaze ati yo bari cewe Petero ati none ni cega mwami none Yohana nawati uwo muza kubona dukoreje muri imwe azobaru les écritures psaume 47 ibirashitse nane mwira frère cece cafe ibi bitwebwe nta twarimutse tuvi wavyo tuja mu bwami bw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yarakoze n'ihimbaza kandi
nico reka yahanga inabuja nanje sinyiraba abantu yaye ahubwo manza amaso databuja manza amaso guhindukira kwa Yesu Kristo kandi uko iminsi ishize aho kwegereza niko umutima wanje urehera nifuza kuzomusanganira nkava mu butame bw'isi nkaja gusanganira umwami wacu Yesu Kristo umwami ahimbazwe kandi Imana nishimwe cyane dusabye abafrere twese hamwe mumenye ko Imana yatwambitse ubushobozi twebwe iyo twambika ubwo gusenda abadayimoni gusa tuba turi très moindre turi bato cyane iyo twambika ubushobozi bwo gusenda za scorpion tuba turi bato cyane ariko ndio ubushobozi atari bwo gusenda abadayimoni gusa na za scorpion mais bwo gutsinda lomara bwo gutsinda ikibi bwo gutsinda ikinyoma bwo gutsinda insiguro z'abantu tugafatana n'ijambo ry'Imana ryose nk'uko Imana yadushikirije umwami Yesu abamugisha mwese izina rya Yesu Kristo ndabifurije apeti bien-aimé karibu. Je crois que nous sommes très heureux. Ndizera uko twese tunezerewe. Et vous savez pourquoi? Mbega murazi gituma? Parce que par sa grâce, nuko kubw'ubuntu bwiwe il nous apporte la nourriture qui est cachée au monde entier. tuzanira ibyo kurya binyegejwe isi yose. Ça nous avons répété tous les jours. Ibyo twagumye tubisubiramo iminsi yose. Je vous prie de vous mettre debout. Ndabasabye mu byaguruke. Nous allons lire, nous revenons presque toujours sur les passages pour que cela nous reste ancré. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 24. Tuguma dusubiramo muri ya mirongo nyine kugira ngo ishinge imizi muri twebwe. Matayo 24. Nous lisons le verset 14. Turasoma umurongo wa 14. Et nous lirons Apocalypse après. Turaza gusoma mu byashuriwe Yohane mu nyuma. Mais commençons d'abord par Matthieu 24. Ariko duhere kuri Matayo 24. Inclinons nos têtes. Tubanze twuname imitwe yacu. Père céleste, Data wo mu ijuru, notre Dieu, notre Seigneur, Mana yacu, Mwami wacu, nous te remercions du fond du cœur. turagushimiye n'imitima yacu yose. Tu fais pour nous des grandes choses, Seigneur. Udukorera ibikomeye. Tu permets à nos yeux de voir, à nos oreilles d'entendre des choses cachées au monde. Wemerera amaso yacu kubona n'amatwi yacu kumva ibinyegejwe isi yose. Aujourd'hui, réveillez-nous encore, Seigneur. Uyu munsi usubire udukangure Mwami. Fais-nous voir des choses cachées Wongere utwereke ibinyegejwe pour que la gloire te revienne. kugira ngo icyubahiro kikugarukeko. Guéris les malades parmi nous. Nukiza abarwayi bari hagati yacu. Accorde de la nouvelle naissance ce qu'ils sont prêts. Uhe ukuvuka ubwa kabiri abatari bwavuka ubwa kabiri. Accorde le Saint-Esprit, Seigneur, Utange mpwemu wawe yera Mwami. qui est le ticket pour notre départ. Kuko niko tike rizotuma tuzamurwa. Fais-le parce que nous te le demandons. Mubikore kuko tubigusabye tukwizeye Au nom de Jésus-Christ. mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nous lisons donc Turasoma rero Matthieu 24, Matayo 24 verset 14. umurongo wa 14. De témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose maze umuhero uzocuza. La fin ici, ce n'est pas la fin du monde. Uyu muhero uvugwa ngaha hasi umuhero w'isi, C'est l'achèvement de l'Église. ariko ni iherahezwa ry'ishengero. Nous lisons Apocalypse au chapitre 14, Turasoma mu byashuriwe Yohana igice c'14 verset 6. umurongo wa 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer
aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout le peuple. kandi mbona uwundi mumarayika aguruka hejuru cyane mu kirere afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa ku isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Que Dieu bénisse cette Imana ezagire aka gace k'ijambo ryawe mubyagire bakundwa. J'avais parlé de 4 dates ici. Comme nous avons vu cela, il faut rappeler. C'est l'histoire qui nous concerne, qui nous prépare au retour de Jésus-Christ. Parce que comme j'ai dit, nous ne sommes pas là pour la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle. Ce que nous sommes venus montrer ici, nous sommes venus réveiller la foi des fils et filles de Dieu. Et vous retiendrez jusqu'à mon départ que j'ai crié, j'ai dit que vous n'êtes pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que vous mangez ce que les mots ne mangent pas. C'est la nourriture qui nous fait la différence avec les autres. Et que nous remercions le Seigneur. Alors nous avons dit qu'il y avait ces 4 dates. Nous avons le 3 décembre 1962. Qui sont ceux qui se rappellent? Levez seulement la main. Je vous rappelle cette date-là, même si vous n'avez rien. Le 3 décembre 1962. Je voyais demain, parce qu'il n'y a pas de problème, vous êtes les producteurs. Mais moi, si je suis parmi mes frères, mes soeurs, mes parents, dites-moi, 3 décembre. Il y a 4 dates, 3 décembre. Qui sont ce qui se rappelle même une petite chose. Viens, mon frère. Peut-être. Ah, merci. La main levée. Quelle main encore. Alors, je rappelle rapidement. Vous rappelez ça à la langue directement. Rapidement. Le 3 décembre. Petite chose. niyo tariki mwene data Branham yabwiye Frère Frank ko ibyo kurya ziganije atari byo, ibyo by'umubiri yabitse atari byo, ahubwo ko ibyo kurya ari ubutumwa bwiza bwarungikanywe. Frère Branham uri ku makasete acaramubwira ati urorere mbere n'ibigisigaye byari bimwe byategerezwa kuza guhishurwa ibimatanije indwi. Qui sont ce qui maintenant se rappellent? Ni bande none ubu bavyibuka? Nimukirize ibiganza abibuka ibyo. Nimubatera isoni ni hagati yacu. C'est vite parti. Donc à cette date-là, Frère Franck, j'ai répété. C'est dans ce message. Dans ce message, la plupart de ceux qui ont dit ce message, de Jésus-Christ, ils n'ont pas reçu la révélation du mandat de Frère Franck. Et Frère Branham a dit, il n'y a eu qu'un seul Abraham. Un seul Paul.
seul Branham umwe, un seul franc. Frank umwe. Frère, Bene data, ceux qui n'ont pas reçu cette révélation, abataronse uko guhishurirwa il faut pas un enfer. ntibazaja mu muriro, Nous ne sommes pas ici pour la vie éternelle. ariko barabuza ngo baronke ubugingo Je budashira. répète, Ndabisubije, je suis venu de chez moi loin jewe navuye kure iwacu pour venir rencontrer kugira ngo les mpure fils et les filles de Dieu n'abahungu n'abakobwa b'Imana. dont les noms sont écrits avant la fondation du monde. Handitswe imbere y'uko isi n'ijuru bishigwaho. Et qui sont particuliers par rapport aux autres. Abo n'abisaharije ubagereranije n'abandi. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Abizera Yesu Kristo on va dire éternel. barafise ubugingo budashira. Nous aussi. Na twebwe Et nyine pourquoi nous sommes ici? nico gituma turi Nous ngaha. sommes ici Turi ngaha parce que kuko Dieu a un programme Imana ifise gahunda du retour de Jésus-Christ. yo kugaruka kwa Yesu Pour Kristo venir ramasser kugira ngo aze tore quelques hommes, abagabo bake bake quelques femmes n'abagabo bagore bake qui bake sont des élus. batoranijwe. Dont les noms sont écrits dans le livre de la vie de la Yanditse mu gitabo cy'ubugingo cya wa mwagazi. Oh, ceux-là, No nabo il y a différence avec les autres. baratandukanye n'abandi Les autres croient Branham, kuko abandi baremera un prophète que Dieu a envoyé. bari umuhanuzi Imana yarungitse Ça suffit. bigahereraho. Et quand Jésus-Christ va venir, Ariko Yesu Kristo niyaza ils ne seront pas élevés. ntibazozamurwa, Hein, bien-aimé? Ils ne seront pas enlevés. ntibazozamurwa. Pourquoi? Kubera iki? Parce que comme je vous ai montré, Kuko nk'uko nabiberetse au temps de Noé, mu gihe cya Nowa, c'est ceux qui avaient cru que Noé, ni abari bizeye ko Nowa qui ont échappé au déluge. bizeye Nowa ko ari umuhanuzi nibo bakize umwuzure. Au temps de l'autre, Mu gihe cya Loti ceux qui ont reconnu Abraham, ni abamenye Aburahamu qui ont échappé comme l'autre nibo barokokanye na Loti à la pluie de feu et de souffle, muri ya mvura y'umuriro n'amazuku qui sont tombés sur yaguye kuri Sodomu na Gomora. au temps de l'exode, Mu gihe cyo kuvayo, alors que le peuple était entré en Égypte. mu gihe 75 personnes Abisirayeli bari binjiye muri Egiputa ari 75, après 400 ans, nyuma y'imyaka 400 ils sont sortis de l'Égypte. basohotse muri Egiputa 2 millions. ari miliyoni 2. Et Dieu dit, Imana iravuga il y a un prophète au désert, c'est qui? ati Moïse. muhanuzi mu bugaragwa ninde? Ni Mose. Mais parmi 2 millions qui sont sortis, Ariko muri abo miliyoni 2 basohotse il n'y avait que 2 harimo 2 gusa qui sont entrés dans la promesse nibo binjiye mu isezerano Canaan. ariryo Kanani. 2 millions, Muri miliyoni 2 2 seulement. habonetse 2 Parce bonyene qu'ils ont reconnu kuko aribo bamenye le prophète umuhanuzi qui était Moïse. yari Mose. Je vous dis, au temps de la première venue de Christ, Narabwiye ko mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa le Kristo prophète était Jean-Baptiste. umuhanuzi yari Batista, Nous avons vu avec vous, kandi twaraboneye les gens hamwe regardaient yuko abantu baraba la manière dont il était habillé, bakaraba uko yari yambaye ce qu'il mangeait, n'ibyo yarya, l'aspect de fou. yasa n'umusatsi Ils ont rejeté. bakamwanga. Mais les élus, Ariko abatoranijwe vous ici, mwebwe hano, si vous étiez là, iyo aba mwari hano vous alliez reconnaître Jean-Baptiste. mwari kumenya Yohani Batista. Kubera Parce iki? que vos noms sont écrits dans Kuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo cya wa mwagazi. Ce n'est pas parce qu'ils sont capables, Si uko mwari mushoboye, non, oya, parce que Dieu les a choisis, ariko nuko Imana il yabatoye les a équipés yabaha ubushobozi de la capacité ubushobozi de connaître qui est le bwo prophète. kumenya umuhanuzi uwo ari we wigisha. Dans cet âge, Nuko muri iki gihe nous aussi, natwe nous reconnaissons Branham, twaramenye Branham que nous n'avons même pas vu, tutigeze tunabonesha amaso, mais nous reconnaissons. ariko two Alors turamumenya. que les Américains, Kandi abanyamerika bobo même des prêtres, comme je vous ai montré, n'abapadiri nk'uko nayo ils ne babibwiza le connaissent pas. ntibamuzi. C'est toi, Ariko parce wewe que ton nom est dans kuko izina ryawe riri mu gitabo cy'ubugingo cya wa mwagazi waramumenye. Même maintenant. N'ubu Je sais que ndazi ces ko 4 dates-là ayo matariki ane sont dans votre cœur, ari mu mitima yanyu, mais vous les avez seulement oubliés. ntimwayibagiye. Amen. Amen. Même si vous ne l'aimez pas là,
Dieu a mis ça dans votre cœur. Ce n'est pas de se rappeler, mais de croire cela. Mon frère fidèle a raconté ça. Vous avez cru? Vous dites que c'est la vérité. Levez les mains si vous croyez que c'est la vérité. Mais c'est ça. Parce qu'on n'est pas à l'école, on a oublié, mais c'était dans votre cœur. Je vous rappelle encore, l'Église Afrique, Frère, mon serviteur, on travaille sur cette ville. Je vais vous envoyer dans d'autres villes. Programmez ma parole. Cette voix-là, qui avait la puissance à droite, est tombée sur Frère. Et Frère est tombé là. Et pendant qu'il était là, la voix continuait. Et celui qui dit, mais ils ne viendront pas, ils ont beaucoup d'argent. La voix dit, je vais envoyer la famille. Toi, magasine la nourriture. Quand ils viendront pour acheter la nourriture, chez toi, et toi tu donneras ma parole. Frère s'est levé. C'était dans la vision. Il a dit son église. Mais vous voyez, la famille va venir. Dieu a dit de mettre ensemble la nourriture. Ils ont mis les carottes et tout ça. Ils ont attendu. Pas de famille. Franck manifeste dans le cœur de il dit, c'est diable ou c'était Dieu? Oui, moi. Pas de réponse. Réunion d'Abraham. Rendez-vous. Pour qu'il dise ce que c'est. Alors le 3 décembre. Le 3 décembre. Il est en face de Branham. Et Branham lui dit, Franck, tu veux que je te dise ce que tu viens me dire. Ça c'est le discernement prophétique. Ces jours-là, les deux Afriques, il lui raconte avec des détails. Et il dit à Frère, tu peux le dire. Il dit à Frère, qu'est-ce qu'il dit? Ce que vous avez en magasin, vous vous êtes trompé. Il faut la manière de le dire. Frère, après avoir dit, Frère, tu as, continue, tu as, tu as mal compris ce que Dieu t'a dit. Tu as emmagasiné les carottes et les jours de ses ventes. Mais Dieu vous parlait d'une autre nourriture. Quelle est la nourriture dont Dieu t'a parlé? Ton frère, tu ne pourrais pas. C'est Branham qui dit. Frère, la nourriture de Dieu dont Dieu t'a parlé, c'est ce message. Faut amener là, Dieu a accueilli. Vous avez accepté. Vous avez, même si vous avez oublié, vous avez emmagasiné ça. Il peut répéter, il n'est pas accepté. Mais Amen. Voilà le 3 décembre.
Il y en a qui rejettent Franck. Tous les tonnerres, où ils ne savent même pas. Moi, je viens de loin. Venir vous rappeler. Voici le message. Ce n'est pas des ce n'est pas des paragraphes et tout ça. C'est ça le message. Amen. Deuxième date, c'est le 24 mars 1963. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham, voilà les 7 sceaux que Dieu a révélé à Branham. Chaque jour avec la colonne de feu. C'est ça la nourriture. Franck, lui, parce que c'était les carottes et les macaronis. Dieu dit c'est ça. C'est toi, Franck, qui va distribuer ça. Nous, nous suçons ce que Franck distribue. Pourquoi nous sommes candidats au départ? Demain, si Dieu le veut, je vais parler de ce que cette nourriture-là a fait en toi. Tout ce temps que je suis resté ici, tout ce temps que j'ai passé ici, Dieu a mis cette nourriture dans votre cœur. Amen. Donc voilà la nourriture. Et frère Branham, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fini à révéler ça, il a commencé la prière. Seigneur, je te demande, moi je vais déjà prier. Mais prends cette nourriture. Il appelle cette épée. La vieille épée. Donnez à quelqu'un. Distribuer. Ça c'est dans la prière. C'est en français ça. Ok. 7e saut. 370. Ok. Où est-il? Bon, paragraphe 370. Écoutez comment il prie. Là, au milieu. Je te prie, Père. Tiens ça. Je te prie d'aider notre cher frère Neville. Paragraphe 370. Remplis-le de grâce et de puissance. Donne-lui de la compréhension. Afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et qu'il puisse en nourrir les agneaux de Dieu. Amen. Ça c'est la nourriture. Le très fort va dire dans 373. Voyez. Voilà. C'est ça. Et il dit là-dedans, permets que je puisse, c'est même il a bien souligné, permets que je puisse remettre cette vieille épée à quelqu'un d'autre. Donc c'est moi Franck, ce n'est pas moi Branham. Moi je vais mourir. Mais quelqu'un d'autre. Et nous savons que c'est quelqu'un d'autre, c'est Franck. C'est lui qui distribue. Mais le tonnerre ne disent pas Franck. Le tonnerre. Ils ne disent pas Franck. Franck n'est pas prophète. Le prophète lui dit c'est Franck. Vous voyez, frère. Répète pour que vous voyez.
des choses que j'ai regardées. C'est frère Branham qui voit une vision. Dans cette vision, il voit un aigle allemand qui descendait vers l'Afrique. Frère, qu'est-ce que c'est que l'aigle? L'aigle est différent des autres oiseaux. Par quoi? La vision. Il a une vision perçante. Il monte très très haut là. À cause de ses grandes ailes. Il est très haut. Et quand il regarde en bas, il peut faire même des petites choses. Dieu appelle tous les prophètes. Pourquoi ils sont aigles? Parce qu'ils voient au-delà du temps. Esaïe, 8 siècles avant, il dit une vierge pour se frapper. Il voit Marie. 8 siècles avant. En fait, voit au-delà du temps. Mais écoutez, Dieu dit, la vision que Dieu a donnée à Branham en 1957, Branham a vu un aigle qui est allemand. Il voit Frère, étant aigle, il voit des choses que nous ne pouvons pas voir. Il distribue des choses que n'importe qui ne peut pas distribuer. Et nous sommes attachés à lui. Et nous allons partir. Maintenant, autre chose. C'est la peau des zèbres dont j'ai parlé l'autre fois. La peau des zèbres, je lui ai donné ça. J'ai parlé de peau des zèbres. Même si vous ne vous rappelez pas, moi je dis, vous avez ça dans le cœur. Je parle de cette peau des zèbres avec l'Afrique. Dieu du ciel. Dieu du ciel a eu une histoire particulière avec l'Afrique. C'est la parole prophétique. C'est des choses qui s'accomplissent maintenant. Toi et moi nous attendons. Nous voyons, nous acceptons, les autres refusent. Branham a vu, vous voyez, a vu le frère Franck, vraiment, il prêche. Nous acceptons ça, les autres refusent. Branham à la chasse a tué zèbre. Et quand on lui a interdit de prêcher en Afrique, il devait aller seulement à la chasse. Et le gouvernement a pris son passeport. Il avait mis un cachet. Tu n'as pas prêché. La peau de zèbre là. Sidney Jackson. Ils ont prié. Il était triste. Parce qu'il aimait beaucoup l'Afrique. Ce n'est pas lui. C'est l'esprit de Dieu. Je suis à l'Europe, ou aux États-Unis, au Canada, je veux dire cela. Vous voyez,
Mais nous, croyons cela. Cette bénédiction-là, l'Afrique qu'on a vue là, l'Afrique qu'on a vue là, dont Dieu a parlé là, à travers Frère, l'Afrique là, c'est toi et moi. Nous disons à Dieu, Amen. Merci ma soeur de soulever même la Bible, la soeur a fait ça. Et j'ai senti dans mon cœur beaucoup de joie. Amen. Amen. Et c'est la vérité, frère. Je ne prêchais pas un autre message. Je ne prêchais que cette condition. C'est la sorcellerie que je prêcherai après. Parce que la sorcellerie, je vais prêcher ça plus. Parce qu'il faut entrer dans votre promesse. Comment vous allez entrer dans quelque chose que vous ne connaissez pas? Amen. Donc vous, la quatrième date, c'est le 19 septembre 1900. Amen. Frère, il a entendu la voix de Dieu. Mon serviteur. J'étais établi selon l'écriture. Matthieu 24. Pour distribuer la nourriture. Mon frère, madame, lui avait parlé. Nous n'avons aucun doute. Moi, je n'étais pas là. Quand Branham parlait à Frère, je n'étais pas là. Quelqu'un peut dire je n'étais pas là, je ne crois pas. Est-ce que vous étiez là quand l'ange est allé voir Zacharie? Il lui a dit, ils étaient à deux. Zacharie, la femme là, elle est vieillesse. Va mettre au monde un enfant que vous appellerez Jean. Vous étiez là. Pourquoi vous croyez? À moi, si c'était dit par Zacharie, je n'étais pas là. J'ai la conviction que ce qui est écrit là, c'est la vérité. Les autres doutes de Franck, pour nous, c'est la vérité. Si j'étais là, parce que mon nom, la capacité de croire les choses. Tout le monde ne voit pas. Je peux lire ça. Dans la parole de Dieu, je peux lire. Je peux lire rapidement là. Dans Matthieu. Regardez. Matthieu. Chapitre 13. Amen. Chapitre 13. Verset 16. Regardez ce qu'il dit. Heureux sont vos yeux. Sur 4 dates, vous entendez ça? Et vous croyez cela? Parce que plusieurs prophètes, oh juste, ont désiré voir
désirez entendre no kumva ces choses ici, ibyo mwumva ils n'ont pas pu. ntibaribona. Dieu nous a placés Imana yadushize dans un temps spécial, mu gihe kidasanzwe, un temps igihe les autres ont désiré, abandi bifuje kubamo ils n'ont pas vécu. ntibakibamo. Mais toi, ariko wewe toi ma soeur, wewe mushiki wanje, toi mon frère, wewe mwene data, heureux. urahirwa cyane. Alors je voulais finir un peu rapidement nagomba kugaruka rero nivuze sur ça. kuri iyi shusho. Nous avons vu que c'était quoi? C'était la nuée. twabonye ko ari inkingi y'igicu, Nuée lumineuse. inkingi y'igicu yaka, La nuée inkingi éclaire. y'igicu ibonesha. Et c'est cette nuée ni inkingi qui a la voix est sortie. ni inkingi y'igicu icyo ryasohotsemo Isa Abraham. iribwira Aburahamu À Jeffersonville. riti subiriye se Parce que Jeffersonville le moment est arrivé. kuko igihe kirashitse Cette somme. cyo kugurura ibibatanijejwe. Deux choses. Sont deux choses ni ibintu bibiri, sur lesquelles je vais insister. ibintu ngomba gushimikira. Le message ubu butumwa de Dieu bw'Imana que nous avons reçu twakiriye s'appelle bwitwa la nourriture. ibyo kurya by'uburyo bw'ibintu. Le message est la nourriture. ibi butumwa ni ibyo kurya. Et la nourriture sert à quoi? none ibyo kurya La bikora iki? nourriture ibyo kurya sert à la croissance, bifasha mu gukura, à l'amour de Dieu. gukura mu rukundo rw'Imana. C'est écrit byanditse dans Jean chapitre 4, byanditse muri Yohana igice cya 4 verset 34. umurongo wa 34. handitse, Regardez Jean chapitre 4, raba muri Yohana igice cya 4 verset 34. umurongo wa 34. Quand les gens ont vu Jésus-Christ, igihe abantu babonye Yesu Kristo et ils lui ont demandé bakamubaza ce qu'il faisait là, ibyo ariko arakora hano, et il dit très bien akababwira ati que sa nourriture, ibyo kurya byanje c'est de faire la volonté ni de Dieu ugukora ukugomba kw'Imana et de faire son œuvre. no guheraheza igikorwa ciwe. C'est écrit dans byanditse Jean 4, 34. muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 34. Jésus leur dit, Yesu arababwira la nourriture ati ibyo kurya est byanje de faire la volonté de celui qui m'a ni envoyé, ugukora icyo wantumye agomba d'accomplir son œuvre. no guheraheza igikorwa ciwe. Alléluia. Haleluya. Vous vous rappelez muribuka que j'avais pris ça ko nari nafashe kano gatabo après avoir montré mpejeje kwerekana que ceci, yuko ibi c'est la nourriture. ari ibyo kurya, C'est là, et cette nourriture, ari ibyo kurya, pas charnelle mais spirituelle. ari ibyo kurya atari iby'umubiri ariko ari iby'umwere. Ce temps, et nous avons vu cette nourriture twabonye ko ibi byo kurya n'est pas destinée aux autres. bitagenewe abandi. Je vais répéter la même chose. ngiye gusubiramo bya bintu. Paragraphe 131. mu gace ka kijana 31 On a posé la question babajije ikibazo à Frère Branham. mwene data Branham, Le Frère Branham, pourquoi vous ne prêchez pas ce message ti mwene data Branham, ni kubera iki utigisha ubu butumwa dans des grandes places, mu bibanza bihambaye, des dénominations, mu madini, des croisades? Pourquoi? mu makoraniro? Pourquoi vous ne prêchez pas là-bas? kubera iki utabyigisha? Est-ce que mes soeurs et mes frères se rappellent la réponse des Frères Branham? mbega bashiki banje na bene data baribuka iyanyishe mwene data Branham? Je répète la même chose. ngo basubiramo bya bintu. Branham a dit, Branham yavuze ngo ce n'est pas leur nourriture. ngo ibi si ibyo kurya byabo. Dites encore amen. Ce n'est pas leur nourriture. ngo si ibyo kurya byabo. C'est la nourriture de l'épouse. Alléluia. Haleluya. Pourquoi? nicyo gituma Ils ne peuvent pas
nicyo gituma tuzoboza que la nourriture fait en nous. ivyo kurya bikora muri twebwe. Mais simplement, il veut vous dire ariko bigomba kubabwira que le feu que vous voyez, yuko uko mubona Dieu vient dans le feu. uyu muriro mubona imana iza mu muriro. Ça veut dire la signification du feu. twaziguye isobanuro y'umuriro Dans Psaume 104, mw'izaburi y'ijana na kane au verset 2, ku murongo wa kabiri nous avions dit twaravuze ngo Dieu mana yihisha se couvre yifuka du feu yifuka umuriro comme un manteau. nk'umwambaro. Psaume 104, ni izaburi y'ijana na kane verset 2. umurongo wa kabiri Il se couvre imana yifuka yifuka umuriro comme un manteau. n'umwambaro. Donc pendant tout ce temps, muri iyo myaka yose 40 ans, myaka mirongo ine yose où Dieu ya imana était au désert, yari mu bugaragwa. regardez comment il était. nimuraba ukuntu yari imeze. C'est la nuée iki ni cya gicu lumineux. ni cya gicu caka imana yaciye yihisha. On sortait de la nuée. hanyuma ijwi rigaza rirasohoka riva muri ibyo gicu. La nuée là, abantu babona le feu. bakabona ari umuriro. Dieu se cache là. yari umwambaro imana yihishijemo. Amen. amen. Donc le peuple d'Israël, nuko rero ubwoko bw'abisirayeli quand on a vu Dieu, ntibwigeze bubona imana Dieu était caché dedans. kuko imana yari yihishije mu muriro. Parce que la Bible dit, ibivuga ngo Dieu imana au ciel là, mu ijuru il est dans le feu. iri mu muriro. Disons ça. tubisome 1 Timothée timoteyo wa mbere au chapitre 6, igice cya gatandatu verset 16. umurongo w'icumi na gatandatu. 1 Timothée timoteyo wa mbere chapitre 5, igice cya gatandatu verset 16. umurongo wa cumi na gatandatu. Amen. Lisez-le mon frère. Ce sont des notions que nous mettons pour que ce soit 1 Timothée, vite, 1 Timothée, chapitre 6. timoteyo wa mbere igice cya gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu. Allez-y, verset 16. umurongo wa cumi na gatandatu. niyo yonyene ifise ukudapfa iba mu muco utegerwa ata muntu yigeze ayibona atawushobora kuyibona. icyubahiro n'ubushobozi bidashira bibe ibyayo. Donc personne ne peut voir Dieu. ni ukuvuga ko nta muntu ashobora kubona imana. Dieu au ciel imana mu ijuru est enveloppé de feu. yitwikiriye umuriro. Amen. amen. C'est pourquoi. nicyo gituma C'est pourquoi. nicyo gituma Alors que nous le dirons bien demain, mais nous allons le voir encore un peu aujourd'hui. tugiye kubibona gato nubwo tuzobivuga neza ejo. La colonne de feu inkingi y'umuriro a une signification. irafise isobanuro. Le baptême du Saint-Esprit. umubatizo wa muhemu yera Comment il est appelé? mbega witwa ngo iki? Matthieu 3, matayo gatatu verset 11. umurongo w'icumi na rimwe. Quand il dit, tu seras baptisé. Alléluia. matayo gatatu 11. umurongo wa cumi na rimwe. nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza inyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumukura inkweto. uwo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. C'est le baptême du feu. n'umubatizo w'umuriro. Amen. C'est pourquoi, bien aimé. nicyo gituma bakundwa. Oh, quand je dis demain, nous allons voir, nous allons manger ces choses. ejo tuzorya ibyo bintu. Le baptême du Saint-Esprit. umubatizo wa mpwemu yera C'est le muriro. n'umuriro. Tu entres le muriro. uba Tu entres dans le feu. winjiye mu muriro. Le feu de Dieu. umuriro w'imana. C'est là qu'il y a tout le paquet. aho niho hari agakemanyi kose. Regardez bien aimé. ni mu birabe bakundwa. Dieu est l'amour.
Imana n'urukundo. Et l'amour de Dieu. Kandi urukundo rw'Imana. Et regarde. Nimurabe. Regarde. Nimurabe. Dieu crée un homme. Imana yaremye umuntu. Avec 5 sens. Yafise imyango itanu Que nous connaissons. tuzi. Les yeux. Amaso. Sont dehors. Ari hanze. Pour voir. Kugira ngo abone. Les oreilles. Amatwi. Sont dehors. Ari hanze. Pour entendre. Kugira ngo yumve. Les mains. Sont dehors. Intoke ziri hanze. Pour toucher. Kugira ngo zikorakore. Le nez. Izuru. Et dehors. Riri hanze. Pour sentir. Kugira ngo rimoterwe. Maintenant, il y a un autre sens. Ubu rero hariho iwundi mwango. Il n'y a pas 4 sens, il y a 5 sens. Sinangine yonyene ni 5. Le 5e, umwango wa gatanu c'est la langue. n'ururimi. Il n'est pas dehors. Ni ruri hanze. Pourquoi tous les sens sont dehors? Kubera iki indi myango yari hanze? Izuru hanze. Le nez dehors. Amaso Les hanze. oreilles dehors. Amatwi hanze. Mais la langue, Ariko ururimi Dieu la met là. Imana ikarushira ngaha. Et puis, Hanyuma il l'enferme. kace gugarana. Comment il a fermé? Mbe yagugaranye Il a gute? mis 2 barrières. Yasizeho La première, yasizeho c'est les dents. amenyo ngo aruzibire. Deuxième, c'est les lèvres. Yishiraho n'iminwa ngo iburuzibire. Les autres sont dehors. Ibindi mwamyango iri hanze. C'est ça est dedans. Ariko ururimi ruri imbere. Frère bien-aimé, Bene data bakundwa. cette langue, Uru rurimi. la langue, Uru rurimi. il a un problème spécial. Rufise ingorane rwiharije. La langue, Ururimi. c'est là qu'il y a tout l'amour de Dieu. Niyo hari urukundo rwose rw'Imana. Vous allez me lever pour dire ça. Muhaguruke mukubisoma. Nimuhaguruke. Nous lisons dans Jacques. Turasoma muri Yakobo. Jacques, au chapitre 3. Yakobo igice cya gatatu. Jacques 3. Yakobo igice cya gatatu. Il fait d'abord la comparaison dans 2 et 3. Il dit, verset 3, si nous mettons les morses dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Yakobo gatatu murongo wa gatatu. Iyo tujiginyitse amafarasi mu kanwa kayo kugira ngo adukundire duhindukiza n'imibiri yayo yose. Est-ce que vous voyez ça? Ibyo murabibona? Pour diriger les chevaux. Kugira ngo bayobore ifarasi. Pour diriger les chevaux, Kugira ngo bayobore ifarasi. on prend un petit fil, Bafata akanyuzi gato. on met dans la bouche. Bakakajiginyika mu kanwa. Si on tire à gauche, Bakwegeye ibubafu. tout le corps va à gauche. Umubiri wose ukatira ibubafu. Si on tire à droite, Bakwegeye ibubafu. Umubiri wose ukatira iburyo. donc un petit fil Nakanyuzi gato qui dirige tout le corps du cheval. kakaba ariko kayobora umubiri wose w'ifarasi. C'est la première comparaison. Ibyo La deuxième, asseyez-vous, la deuxième. nimwicare. Un avis. Uko ni kugereranya kwa kabiri ni En ukungana. Europe, on appelle ça bâtiment. Muri Buraya bavuga Un grand navire. ni ubwato buniniya. Mais il y a un petit volant. Ariko burafise akantu Le pilote fait seulement comme ça. umutego w'ubwato akoresha mu kuyobora ubwato. Il fait comme ça à droite. Akakata Tout iburyo le corps va à droite. yindafe akakata iburyo akoresheje ako kantu. Vous voyez comment Dieu instruit son peuple. Murabona ingene Imana yigisha mu bwoko bwayo. Dieu ne prend pas des exemples scientifiques. Imana nitanga uburorero bw'ubwenge buhanitse. Les choses aux yeux de tout le monde. Ariko ikoresha utuntu bose babona. Et il dit, Ikavuga iti c'est des exemples-là. utwo turorero C'est la même chose aussi kiriko bimeze avec la langue. no ku rurimi. La langue, Ururimi c'est
un petit membre ni agagingo gatonya qui est placé derrière la chair, kanyegeje mais dada, ariko on peut amener tout le corps ubwo rurimi rushobora kukwegera umubiri wose en enfer. mu bwigehinomu. C'est ce que je lis là. nivyo dufise ngaha. Vous voyez bien aimé? murabibona bakundwa. De même au verset 7, de même la langue est un petit membre. Et c'est pas des grandes choses. Yakobo gatatu n'ururimi niko ruri n'urugingo rutoya rukira ibikomeye. La langue est un feu. Au verset 6. La langue est un feu. ururimi n'umuriro. C'est le monde de l'iniquité. ni ikintu kingana n'isi. La langue est placée parmi les membres, suivant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant enflammé par la graisse. ururimi n'umuriro ni ikintu kingana n'isi. ururimi rwashizwe mu ngingo zacu ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, narwo ruba rwadometswe na gehinomu. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais là, personne ne peut la dompter. kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ibyikwega n'ibyo mu kiyaga bigundwa n'abantu kandi barabigunda, ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda. C'est un mal qu'on peut réprimer. Et de plus, le devenir moderne. n'ububi butaguma hamwe bwuzuye ubumara bwica. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous bénissons les hommes qui sont faits inférieurs. ubwo nibwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nibwo tuvumisha abantu bari mu ishusho y'Imana. De la même sorte, la bénédiction et la malédiction. mu kanwa kamwe habamo umuhezagiro n'umuvumo. Il ne faut pas me faire que la foi ici. bene data, ibyo ntibikwiye kumera bityo. Amen. Amen. Vous allez déjà comprendre. mugiye gutahura. On dit Ada. bavuze ngo ururimi Personne ne peut la donner. ntawe ushobora kurugunda. Personne ne peut la donner. ntawe ushobora kurugunda. Voilà ce qui est arrivé. Hendi ibintu byabaye. Esaïe le prophète. Yesaya umuhanuzi. Parce que là, ururimi elle casse tout. ruraza kica byose. C'est pas la dame ni n'ururimi que toutes les divisions sont suscitées. nibwo ururimi nibwo rutuma uguce bice bwose kubaho. Quelqu'un, la famille qui s'entendait bien, umuryango wiyumvikanira neza, la famille était bien ensemble. bari bameze neza, bari bunze ubumwe. Mais à cause d'une parole qui a été donnée là, ariko kubw'amajambo yavuzwe la famille est difficile. ugasanga wa muryango wiciyemo ibice. Le mariage déjà été ensemble. umuryango bari bubatse neza. Je n'ai pas regardé. sinihweje isaha Il est temps. ko sinari namenye ko hageze. Il est 17h. si cumi n'isaha cumi n'imwe yageze. Je résume ceci. ngiye kubivuga mu ncamake Parce que c'est le message de demain. kuko ariko ubutumwa bw'ejo Et je pense natanguye uyu munsi, que je vous explique. ariko ndabasigurira ko Je vais déjà la conclusion que nous allons commencer demain. C'est pourquoi nicyo gituma le feu umuriro signifie quoi? usobanura iki? Le feu umuriro du vin, w'Imana c'est Dieu. ni Imana. Dans le colon, mu nkingi le feu y'umuriro il vient dans l'individu iza mu muntu pour casser le mal. kugira ngo isenyure ikibi Et cyose, ne baptisez pas le feu. maze ikimubatiza n'umuriro, Le feu brûle la haine et les choses. maze umuriro ugatombora urwango n'inzigo n'ibindi. C'est pourquoi nicyo gituma les jours de la Pentecôte, umunsi wa pentekote qu'est-ce qu'on a vu? babonye iki?
subir. Abaje kubaho ibihugu ihuhuta Et puis quand ils sont regardés, batabe kurabana ils sont faits, bamwe ijana na mirongo ibiri chacun, umwe wese une dame yabonye ururimi rw'umuriro qui était sur lui, rwari kuri mugenzi we il était sur la tête, c'est faux. Il était sur ibintu birashaka mu mutwe ariko si byo bamwe yamubonye ku wundi undi ku rundi et cette dame-là urwo rurimi était en feu, rwari umuriro une dame brûlée. rwari ururimi rwaturiwe Ils se sont regardés, ils étaient sans fin, bari ijana na mirongo dans ibiri la chambre, muri et chacun avait une dame brûlée. umwe wese yaravuze ururimi rwaturiwe La dame à toi, ururimi rw'iwawe elle était brûlée. ruzoturirwa Le feu venait du ciel. turibwa n'umuriro uvuye mu ijuru On a fait le baptême ici, niwo mubatiza bamwe mu yera trois phases de paix. ibyo tuzobibona ejo Pas seulement de voir, si ukubibona gusa prier zosenga pour que ceux kugira ngo qui sont baptisés, abatarabatizwa namwe mu yera tous sont écrits à l'église de la vie, ariko amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo cyaba bahagaze pour qu'ils soient baptisés. kugira ngo nabo babatizwe namwe mu yera On n'est pas là pour écouter seulement. ni muri gahunda mwumvirize Nous gusa avons fait l'expérience ariko muzokwinjira muri gatitiri de ce qu'on appelle l'amour. y'icyo twita Pas urukundo l'amour humain, atari urukundo rw'umubiri pas l'amour qu'on appelle philéo, atari urukundo rwitwa filero l'amour rw'umubiri à cacao. ariko ruzoba ari urukundo rw'imana rwitwa akawo Nos langues, indimi zacu brûlées par le feu. zizoturirwa n'umuriro C'est ce que nous allons poursuivre. ibyo nibyo tuzokomeza mwese C'est niho nous, tuzotahura ibi byose c'est nous ni twebwe qui recevons le feu de Dieu. twakira umuriro w'imana Pour être Dieu, kugira tumere pour nk'imana avoir les tickets, kugira turonke itike pour l'enlèvement. Amen. À lui soit la gloire. icyubahiro cy'iciwe kandi muhezagirwe kubw'ibintu biyegejwe Je le ferai en vous. ariko barishuriwe kandi bahezagirwe natoranije kuba Yesu sinshobora kumva Imana iraheze cyane. Amen. Amen. Que Dieu choisit de suivre Jésus. Amen.
mweho mwahawe kumenya amabanga y'ubwami